Satbi ni mstari wa mbele mu Burundi ikiwa pesa nyingi, anatufungulia rido ya face on the floor aliniponda ngo Bido ndaramba ari bishweka byo mu Ruvumera akavuga ngo arambara amamiliyoni bifeso ya ibyo birisopabye menda mukundana rapa byera gira hip hop ngo we sinaronga konze naningeyo simwani ule anapendeza azigudije ndani tusapotan Yes, bakunzi ba Sunlook TV, ukaba mwabonye aho dusanze Generation Bido ndaho yaje kugura intebe. Reka twicare nawe tumuvugishe kumve byinshi muri bimwe benshi namwe mushaka kumenya kuri Generation Bido ndo. Simoni yule anapendeza Genereta yo Simuani anapendeza anachagu kupata rapatata. Yes, Generation Bido ndo nigeri tuzosubira kuronka indirimbo ngiyo. Si nyinshi, si indirimbo byoshe cyane. Naendelea naigize muziki ya stile za Chameleone. Na indi iri kuri YouTube yanje itwa Naringaringa. Shasha nagize remix ijanga ya God Name itwa Naringaringa. Yagiye twashone na God Name kuranga ikondini turivukana. Chandagira remix indirimbo yo itwa Naringa remix Naringa. Na cyane bakunzi be abarundi kazi benshi barashaka kumenya ibyo bintu bya Bido ndine, gusa reka tube tubyihojeje. Bido ndo amazina yawe y'ukuri ni amazina y'ukuri samazina menshi Jennifer Hussein Hakizimana Hussein Chanza General Bidondo Bitumbula Bidondo Makayabu izina ryanje Hakizimana Hussein sijya mabidondo marene sijya nzaba fans barashira. Hama Bidondo wibaza kari kubera iki woba witwa Bidondo canke warikoresheje Bidondo kubera iki wiswe Bidondo utisi? N'abafans urabona abafans kuntu bagufata baradushira ko majina, urabona kujya kuntu baga baba tano baba Lolilo bose bafite amazina y'abavyeyi babahaye. Me mugabo urabona abafansi uracari muto kuraririmba bakagushira izina cyari gufata nawe turi tugomba tuje ku bintu abantu benshi batazi kuri Bidondo, tumere nk'abinjira muri we bose. Bidondo ubuvise abana bangahe? araba bakobwa benshi bakunda tena awe tunavyana nyumba wewe aleta mtoto tole kaza kama sifana na salisa ndio wako yani Bidondo anapita na mademo wengi paka ajua amempea nani mimba. Asitanga mademo wengi urabona muri cyage turacana abana nani para ni nani adolescent mais ubu vraiment nafise gore karo kaka mtu na aishi naye bien kama ni bindu kama ni kubara kurangia mabiga ndio chochote kama sikuja na rabiheti kama ya adolescent yake. Ama Bidondo abantu benshi bashaka kwifuza kumenya Bidondo afisa abagore bangahe? Yes, abagore 8. Nyabo abonzi abo namaze gushika muri 8 gira Bidondo n'umurundi w'umuririmbyi wa mbere afisa abagore benshi nk'ubu. Wa kabiri kuri wowe bawibaza ko yo barinda ari abantu banzu jewe kandi bisaba ari abantu babase nshobora kubavuga amazina. Oya mentioning amazina oyaye barazi bafise 40 bafise 70 mama sehemu za Rwanda bafise benshi me kubera jewe aburi wanje ndabashira ku marezo social cyo gutuma abagore bo benshi ndaza abantu bafise abagore benshi
bafise nk'30 barabafise. Mvuge nk'amazina basi wewe mentioning umwe, mvuga amazina uvuga umwe muri abo iyo bafise abagore benshi kukuruta canke mwababa. Oya c'est pas bien, urikora mwikira chance kubera iki ari ashobora afise 30 ashobora kuongera wa 33 agasanga umuntu afise 30. Oya ntashobora kunemera icyo gituma bariko barakasha banakifika enaje abonetse kwemana na hejeje nta wundi azoza wanyuma ni nefu na hapo nefu ikuchandikisha barakutonda mgongo achandikisha mwenyaso afise isusu zacho nziza namurarura. Urumva wewe muri umugobwa mwiza ufise igisusu ufise visage nziza Bidondo arago harikaza ashaka gukwiza nombre ya nefu me Bidondo abo bose komine rabazi igihugu kirabazi canke ni bya bindi byo wacu nyene urabona abazwi ni babiri bandi benshi ni bajya okay ibyo by'abagore ndumvurenze mu Burundi jewe nzumwe mu Burundi nzumwe nzuri ya mbere uriya Bidondo barumvise Bidondo hariya mu Kamenge barumvise Bidondo restaurant Bidondo restaurant Kamenge ajya imbere ya kaba imbere ya limitere gato ya ndibuka Bidondo restaurant imefunga pale basani balikula madeni probleme ndugu yangu basi abasani bagenzi bawe nibo bagombeje nafisa bagenzi benshi bana bafanzi barangunda umufanzi ashobora kuza Bidondo ndashonje none yarage byagafungura kumbe niko nahomba system napatia watu wengi msosi ya kumbe faida nikakosa franga za kuramo gusurumva karingabira ni imana yaguhaye gusa umutima mwiza vraiment James umutima mwiza hata isalo ikinunua salo kala nayo 5 naanza kuigawia mtu mwenye ana viti chandagure indi sishobora kugumana na salo 10 ans c'est pas bien nikinunua 3 ans chandashindura design chandaza kwa saidi nishange ingine ile nani napatia wengine bon iyo ni do ama Bidondo nimba tariba utubwira amazina abaririmbyi babiri canke batatu maze gufasha uburyo canke baje kujya ntubishuze canke abo maze kugabira ibintu abaririmbyi aro ndiko ndafasha ya mastudio ya Lord Mafia namaze gukina scenario arundi star Rivanche niko ndafasha kugira ngo yinjire muri studio zaba continent abafasha benshi namaze gufasha abaririmbyi benshi Igitega abastara abacombose abasani b'Igitega Karusi hajya nani Rutana namaze gufasha abapeti benshi umuntu afise tala akaza kwa Bidondo je nshaka kuririmba ndamubwira arondera amahera ya studio chandaraba ushobora kugufasha benshi mu Kirundo namaze gufasha abastari benshi batatu kandi bamaze kuba abastari benshi cyane ni byiza gufasha abaririmbyi ama Bidondo mwibarize wabura umurundi by'ukuri jewe ubona nari nkubagije uri umurundi by'ukuri uko ndakubona ndakondora umustare Bidondo azwi kuva kera na kera tukiri bato bena rimbagije uri umurundi by'ukuri jewe umuntu wa mu Rugombo Cibitoke yajya kwa Mashimanga niyo muhira kabisa ndani nurabona ko turi abantu tukunda gutembera mu bihugu by'abakongomani na mu Tanzania Kenya abantu benshi bazi ko ngende mu Kenya ngende mu Tanzania oya kujya gusa gutembera kwiga amashuri ngende mu Cibitoke cyarwo mama n'umuntu w'Igitega giheta kirato Bidondo ukaba waravutse ryari ufise imyaka ingahe imyaka ishobora kuko mvuze imyaka yanjye n'abantu batashobora tamkata kama yashaje uzima munarimbaje imyaka yawe Bidondo ari mu baririmbyi jewe nzi nkiri umwana mutoya cyane umwana mutoya none uburaba naje ndi umugabo kaba twicaranye
niyo mpamvu nari nkubajije imyaka wowe ufise. Imyaka iwanje oya James imyaka myinshi kuva kera natamani kuba nawe osenekatare kuba nawe baby zigandiriye mu zakera cyane. Sawa General cyama watubwiye ko umurundi koko tubwira abami batatu mu Burundi. Amazina y'abami batatu. James Rwagasore. Pardon, Rwagasore ntabwo yari umwami. Yari umwami famille. Gusa we ntabwo yari umwami. Naho tubwire batatu Rwagasore atari we. Ndibaza ngo ugiye mu kwishura examen. Wafite ikindi kintu ushobora kubaza nawe. Nashaka kubaza ko iyi televiziyo ndiko ndavuga ko televiziyo sinayitira ito TV. Ino TV yitwa Sunlook, ikaba ari TV nshasha ije itavyorosha, ikorera ko abantu ngo tuvuga ko bari ku rwego mpuzamahanga. Ko tubaza ibibazo biri deep, tubaza ibibazo bikenewe ko abanyagihugu bakenera TV. Sunlook. Sunlook TV. Okay, abafanzi ba Sunlook TV ndabakunda cyane. Mabido, indirimbo yawe ya mbere yitwa gute? Indirimbo yanjye ya mbere wasohoye muri iyo 2010. ya kera naisore na ya indirimbo ya twaisore na Tila Tega itwa Tila bamwita Petri Gitega. Sinzi ko ari Gitega, sinzi ko avuye hajya Gitega kuba Double J quartier Uswahili. Iyo ndirimbo ndayibuka na narayumva kera cyane nkirimo. Hari muri iyo 2010 nta kwezi bibuka. Kera kabisa. Kulikuwa na na meri Bidondo yatubwiye mama wiwe ya umunyarugombo ubu akiva Igitega iwabo na mama wiwe muri 2010 yasohoye bitubirane gogozi ibintu by'abakomedi. Urabona ubu komedi nashize muri filme me ubu abafanzi banje baca bambwira Bidondo twe dushaka gukora ikintu kurungukira amakabo kuri style zishasha bizijya nkaza ama Diamond zaba ari zaba Chris Brown hanyuma zijya komedi nazo cyazishira mu filme. Nico gituma ubona ubu indirimbo zanje nyinshi na makomedi zifise komedi ziri kwayo indirimbo nazo Katara kabanga ino shireti wabaye kurangana ibishite nibe kuko ifisa amagara mangahe samagara mangahe ushobora kuba cyangwa kutikachi. Bidondo atinya ko mumugira nabi. Bidondo ikibazo canje cari bamwe mu baririmbyi b'abarundi benshi baravuga ko umuziki wakunaniye ariyo mpamvu wagiye muri comedy. Ibi wowe bivuga kwi comedy? Urabona ubu na concert office sivyo uko turajya make ya YouTube urashobora kurerera akagenda kuri YouTube yanje andika General Bidondo subscribe kuri YouTube yanje kura nico gituma Akes down yamaye kontra ya comedy umwaka wose shobora kwa ndamubwira kesi iko dukore kubera iki je peux pas faire ça kazi i comedy ndayizi reka dukore turabona amafaranga turabona ibyaranye by'abana biboneke nuko nyene la urumva wowe ukora comedy kubera gushaka kongereza ubutunzi ku buhari kubera ata concept nyinshi ziko zibona. Ndibuka concert yajya kwa na Simba kera, ndibuka concert ya Noel na Bonane gushikubu sinaronga concert nani leo simwani ule anapendeza asikutije moto utamana Simba Royal Village kugatumba hari Gitega Bidondo shakindi concert
raba ufashe umuhungu wawe bigende neza. Amabidondo kubera iki muri kino gihe uri kurakora indirimbo canke muri ivyo bihe bihe udakorana n'abaraperi wemera? Nemera umuraperi Bface on the floor ndamukunda cyane, ararapira feelings yayo ndayikunda mugabo ari niponda ngo bido ndarambara ibishweka byo mu ruvumera akavuga ngo arambara amamiliyoni. Bface oya ibyo birusepa me ndamukunda ararapa agira hip hop ngo we bidondo uriyenja ndamubwira oya ntabwo uri muri ville banko barambye ngo uri mu ruvumera uko ararondera ibishweka ugaza Bface acha amagamani. Bface je murambora umenga arambara kabiko na urambara ukabiko gusa nta nari mwari bwavuge ko yamariga $50 urumva wora murenze na mablage turaterana rasi kwa barindi turakundana mbego yatari problem. Hama mu minsi heze nyuma twarakuranye umuganiro n'umugenzi wawe umuririmbyi ndamubajije ku barapere nawe navuga Bface kubera iki mwese mukunda Bface mudakunda Fabulous? Fabulous ndamukunda naje ariko assistire je kera nari nashoboye kugira rap umuntu afite style ijya ndajewe cyane Bface. Fabulous ndamukunda Bface arara umenga ndabona ko ibintu birashika. Okay, hama nka bidondo nk'uguha amahitamo nkaguhitisha who is the best, Fabulous Bface? Blaza sio kuchonganisha. Wewe umesema nani kwa muonimo wako? Sasa kama Sunlook TV tunataka kutatua kwa watazamaji wetu who is the best. Alifa so you gukunda umuntu change gukunda rap yi. Ushaka gukunda umuntu ndabakunda bose ko bari binji n'igihugu ndakunda igihugu. Me gukunda rap ndakunda rap ya Bface akoresha abakuze abatahura ibyo barabyumvise. Ama bidondo generator bidondo Sabi Big Fizzo, who is the best? gukunda muziki change habaho talent akabaho gukunda umuntu narimvuze kuri talent je banje wowe tele kuchonganisha amno tunganisha tunatatua hari abantu hariya muri quartier babicaye baharira rero niyo duhuye n'abantu nkamwe baba legend tunaomba utatuzi kutoka kwenu who is the best Satura canke Mugane Bizarre. ikintu kiganje umuntu akunda umuntu barakuranye sivyo jewe Satbi si generation yiwanje. Satbi ni generation ya ishasha. Je Bface turakuranye turatambanye n'umugenzi afite style yiwe ndamukunda kuko ubu nyene ashobora kunerefona biko ayo Burundi nawe utomaze kuganira bo kubganje shobora ni muzee mwenzangu nico gituma ndakunda style yiwe ndakunda nishamutia mservo kusema aba bana bariko barakora ushira ngo ndabashire muri servo yanje ngafata ibintu byiwe ku mutima bisaba ko umwanya bakore. Sabikora gose kugira generator ashira ibintu byawe ku mutima afise kugira Satbi amaze gukora niko Satbi amaze gukora me Fizzo no legend nka jewe nishamu maîtriser sana kuliko gisi ninge maîtriser Satbi. Yani namjua Fizzo hapana atakumfahamu, namjua A a Z. Satbi si amujua A a Z, lakini Fizzo namjua A a Z paske mtoye akianza tunishasikia anataka kufika kunini na anatamalizia lini. Lakini Satbi ni generation mpya, ni generation shasha sinaita wene kuja kunu. Ndamukunda Diamond, ndamukunda Firuz, ndamukunda Mr Nice. Me Diamond sindamukunda alikipunda baba ngaba Diamond balikipa sindabakunda. Je munzu yanje ndariza indirimbo ya Fagiria Duli Sax ndamukunda Professor J, ndakunda bagya baririmbi bakera. Nikugegene sindakunda Chris Brown, ndamukunda Arakeli. Aya ndakunda urabo
me Chris Brown ibyo ariko aririmba biri kuri top menga sio gu yangu ugasanga ndakunda R. Kelly, ndakunda PDD, ndakunda Puff Jaru, ndakunda umuhisi Diamix, niyo gusi wanje. Nikujya nyene aba bantu barakunda Bidondo asibitisho bakire ngo bawden change bakunda abaga se umuntu bakunda generation yi akajambo kamwe kuri Sadbi ni umusitari wa mbere mu Burundi bamaze gutwereka ko 1 million 100 million 500 million birashoboka Sadbi vraiment wakoze akantu keza vraiment ministari wa kwanza pa Burundi analipiwa pesa nyingi anatufungulia rido ya vraiment Sadbi kinu yakoze felicitation Sadbi kinu yakoze numustari wa mbere banamaliza Burundi inamulipa pesa nyingi sana kimuziki kuanzia bagya ba legende bagya yagize correction mu Burundi vraiment felicitation Sadbi paka ma legende wana appreciate kitu kikubwa sana umefanya hama Bidondo imigenderanire yawe n'abandi baririmbyi bimeze ndabakunda kintu shaka kuvuga mu basani bo mukundana kujya ngene ba Nigeria barakundana ba Tanzania barakundana natwe dukundane tureke hypocrisy uramutelefona umuntu ukamubwira amajambo meza umuhe umugongo gusa atangura kumukiti ule Bidondo mayibo baratembera na mabajaji na maguru c'est pas bien dukunda nimba ubone erere bana Bidondo ndakurungikire 20000 muri limikashi tora taxi n'ibya mabajaji cyangwa taxi personal uri star nivyo me ibijya bidufashana dukundane dusupportane tusapotiane tutafika mbali. Ingawa Sadbi alifanya hichi kitu tukamate wasanii 100 tumusupport tumupost na sie kesho itatufikia na yeye ataposti. Merci. Safi sana la legend abitujambiza cyane ama Bidondo turiko turarangiza ama bibazo abantu benshi dufise uba muhira cyangwa urapanze jewe genda panze iko ndagerageza kurondera uburyo wanje ariko ndapanze n'amadani kompangayi ama Bidondo uretse comedy n'umuziki nakahe kandi kazi batantu bya bituyenje sose kandi kompangayi cyo gituma ndabandana n'umuziki me arakandi ngora ndamufasha Saidi komisionere kumurondera abateja ni kintu no abitsi pako basani bakikia kwangu banaona biti banamuletea Saidi bakinya ye kindi kintu ndakora ndanda Bidondo makaya Bidondo mtumbula restaurant aho mjeme mugabo ngerageza gukora indimi Bidondo wibaza kari kukiwa mahajya nyene kuga cyangwa kamanuka imyaka yose Bidondo ni wowe nyene nasore hiki nasore niwo ndi nyene wibaza kari kintu ibintu birazi umuntu arashobora kurondera ikintu atatranta akaza kukironga mu karanga birashoboye maisha ni kama karata rabona fizo kubatangiye kuririmba ubu niyo bantu boy turayibona kitumu kubatangiye kuririmba ubu niyo turabona ingene arikoreko kitu unasoka kitafuta hata 30 sasa mimi ningali na 20 manake ningali na muda pana benye baishafikisha hata 40 hawa yakipata achana mimi yeseye 10 ans sama yakipata usijali believe in God mu myaka 5 wibonana inshallah loba warasira turavuga inshallah Allahu akbar Allahu akbar turaronga inshallah. Okay, ama Bidondo mu kurangiza wotumira abantu kuri channel zawe fise ibikorwa bishasha ukabwira abantu navyo ne bakabikurikira hari ibikorwa bizosa biri mu nyuma ukorana nande ukorana hehe ryari nimekutana na wengi na kwako nimetulia yakasemwa mengi yako masikio kasikia tumebarana mimi na wewe kama pete kidole furaha yangu ni wewe ukujali kile nikiwa nawe naringaringa
naringaringa iri kuri YouTube yanje andika Generator Bidondo cyangwa Bidondo ucubona naringaringa ni indirimbo yanje shasha iri kuri YouTube nubagiye kugira kakantu subscribe nikuro kugira subscribe kuri TV reka utumire hariye Sunlook ile kutumira abakunzi ba Sunlook kugira like share na subscribe kuri channel yacu abakozi ba Sunlook TV gira subscribe ku Sunlook TV Bidondo ndabakunda cyane murakoze cyane yari legend Generator Bidondo na Jakabari John EJ the baddest behind the camera Breezy